Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahazwa Mukama. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: ntimugire ngo nazanywe no gukura amateka canke inyigisho z'abahanuzi. Eka sinazanywe no kuzimanganya, naje kunogereza. Kuko ndababwiye n'ivy'ukuri, ijuru n'isi bikiriho nta n'akadome nta n'akarongo bizova mu mateka, vyose bitaranguwe. Uzorenga ibwirizwa rimwe muri ayo mategeko kandi akigisha abandi kugira nkawe, azogirwa uwa nyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uzoyakora akayigisha, uyo azogirwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Dushimagize iri rivumerewe na Kristo. Ijambo ry'Imana uyu munsi riratuzirikanisha ku mategeko y'Umukama, amabwirizwa y'amajambo 10 y'Imana. Niko turakunze guca tuyita ngo n'amategeko. Kumbure mu kuyita gutyo harava bibaza bati ni nk'ikintu Umukama duhadikirirako, ariko Umukama kadutumirira korosha umutima nk'uko tuvyumvise Musa abibwira igihugu c'Imana ngo ivyo ntivyigere biva mu mutima wawe, kuyumviririza mu mutima wacu, kuyakunda. Ikintu bugiye uhaye cumviriza mu mutima uragikunda, kuyaha umwanya ukayazirikana, atari ukurondera gusa ubwenge buhanitse bwo mu bwonko, ariko kuyanyengetereza impumeko y'umutima wawe. Umutima wawe ukazura yagarukako, hamwe n'igihe ushitse imbere y'ibintu akaza arirasa mu bwenge nk'umuco ukumurikira uguherekeza. Nico gituma ayo arahambaye. Ubwa mbere se amategeko menga yanditse kure yacu, ari hanze yacu. Nahubwo abanyisere bayita ngo n'amajambo 10. Nukuvuga nogira nti n'uburyo Imana yumvisha igihugu cayo ikikunda, ugushaka kwayo aho kunyegeje, umutima wayo ukumeze. Nico gituma bujya kuyarenga si ikintu gusa tuba twononye nyuma, ariko hari ahantu tuba tugonze umutima w'Imana, tuba tugonganye n'umutima w'Imana, tuba tubabaje umutima w'Imana, tuba dusa n'abasogose Yezu mu mutima wiwe. Nico gituma mwumva mu kuyagaruka ko Yezu agira ati arahambaye, ngo n'akantu na gatonya muri yo karahambaye. Kutayarengana nk'uko umenga ni ikintu turenganya uko. Muri bino bihe, ibi bintu twita vya modernisme, vy'iterambere, abantu bashobora kwiyumvira bashize Imana ku ruhande. Hari abantu dushobora kumva umenga turayarenze, atanico umenga umutima utwagiriza, ataco umuzirikanyo ukwagiriza, ahubwo ukamenga niko gutera imbere, ukamenga niko kuba moderne, ukamenga niko kuba libre, ukamenga niko kuba démocratique, ukamenga niko kuba umuntu émancipé, épanoui. Mugabo ntumenye ko buke buke uri kuragenda wiroha mu rupfu. Wait and see, qui rira bien rira le dernier. Hariya kumpera niho bujya tubonera umusozo mwiza w'ibintu canke umusozo mubi w'ibintu, ingene vyagiye biruyugurura mu buzima, ingene vyagiye biri déployer dans l'existence. Ivyo bintu birahambaye. Imana ikabereka iti vy'ukuri ayo majambo mukayarenga, ico gihugu ntimuzokiragamamwo. Si igihugu gusa, ahantu an espace géographique oya. Nogira nti nukubaho kwawe, ntuzokubamwo wumva ufise iyuva n'iyuja, wumva ufise insiguro n'akanovera vy'ubuzima. Uzobaho umenga ufata igihwahwari cy'ubuzima, uzobaho wumva umenga ntufise imvo ziroranye zo kubaho iteka ry'ubuzima bwawe.
nkako n'amajambo 10 y'Imana yanditswemwo iteka ry'umuntu. Araheza aragacika iyo umuntu yagize amajambo nawe y'umutima wiwe, araheza akayumvamwo akanovera, iteka, insiguro ndyoshe nziza y'ubuzima bw'umuntu. Tubanze tuzirikane n'imbere yuko Imana iyabashikiriza, hari ikintu gikomeye Imana yabanje kubagirira. Yabanje kubakura mu buja bwo mu Misiri. Iraheze irabereka iti, narabakuye mu buja kugira ngo muba abantu bishira, bakizana, bidegemvya, abantu bazi kubahana, bazi gusonerana, kuko bubaha Imana, kuko basonera Imana, kuko muzoba ari bwo buryo bwo kwerekana ko mwubaha uwabakuye mu buja. Kagira ati rero, nimwe yarengana muzosanga mwitaye mu buja bubi busumba bumwe bwo kwa Faraoni. Ubuja bw'umutima wacu ugasanga twajakariye nabi, umuntu agasigara agenzwa n'itima, hakugenzwa na mutima w'Imana. Kugenzwa n'itima murumva icari cyo mu Kirundi? Gasanga umuntu agendera mu kuzahuka mu bimwadukamwo vyose, yibaza ngo nivyo vyo, ariko ntabanze ngo abanze abisuzumishe, abicishe mu kayungiro k'umutima w'Imana. Kuko umuntu yaremwe ku shusho y'Imana. Imana yo yamuremye niyo bugimenya aho yanyegeje urupfunguruzo rw'ubuhirwe bwiwe. Mugabo igihe umuntu atemera ko Imana ariyo yamuremye, akabona umenga yaje comme le fruit du hasard et de la nécessité, muri filosofi iyo bariko barahiga intango ya vyose, iyo umuntu yazananye, hariho umuntu yitwa Jacques Monod w'umufilosofe agira ati, yavuye dans le hasard et la nécessité. Le hasard et la nécessité murahura kugira ngo ireme ikintu kibaho, urayibona ibaho igendagenda ngaho. Umuntu kuko yanka kwemera ko hariho ububasha bundi bw'ubuzima buriho kandi bwuzuye, bunengesereye, bumuhamagara imbere muri we, muri ijya nyota y'ubuzima kandi inyota y'uguhoraho, agaca yibwira ikindi kintu. Agaca yibwira ikindi kintu. Ariko impera n'imperuka umuntu akabona ati, umuntu uko abaho arondera guhoraho. Ico kinyegezwa kiri mu mutima w'umuntu arondera guhoraho. Abazungu batacemera Imana, bamwe b'abahinga nibo bibaza bati, reka rero tugerageze ubwo buhirwe budahera, kubaha imyaka idahera, turaba ingene twobikora avec la science. Murazi uyu munsi ko n'umuntu agomba nogira ntibagira bati ashaka gusubira kwinagura, hari igihe agenda bakamugira chirurgie esthétique plastique, bakamuteragira umubiri mushasha, mugabo ntibifatane n'uwa kera, bikaburanirwa, hakagera igihe umuntu agasozera. Ariko Mukama akagomba kutwereka ati, ico gihugu ndabahaye nimwakigenderamwo muri uwo mutima, hariho ikindi gihugu c'uburuhukiro buhoraho. Kimwe nyene Yesu atwugurura mu izuka ryiwe, asubiye iwe kwa se akagira ati, ngiye kubategurira ikibanza hariya. Ico gihugu Imana ibwira Isirayeli ko igiye kuyikironsa, kikabura ico gihugu c'uburuhukiro buhoraho, c'ubuhigwe bumwe umuntu agerageza gushikira, kumva umenga arazatsuriwe gato, ariko bugaca busubira kumusiga bukamukwega imbere. Hari igihe umuntu ashikira nk'umuntu canke agashikira nk'ikintu, akumva umenga arashikiriye ubuhigwe, mugabo kigaca kimera nk'ikimuhindutse canke amuhindutse, akumva umenga ico yashatse n'ico ashikiriye ubu
icyo yashatse umenga ni kinini kiri kure y'icyo ashikiriye ubu, akumva yoguma arondera gushikaza aruhukire mu Mana. Augustin akagira ati nta handi hari uburuhukiro atari aho mu minwe y'uwaremye umuntu. Imana rero ikatwereka yuko burya kugendera kure y'ayo majambo 10 yayo, uwo muhora w'ubuzima yaciriye umuntu, bituma umuntu atakaza umwidegemvyo kandi agatakaza uguhora muri ca gihugu c'uburuhukiro, ukuzocinjiramo no kugihoramo. Ugiye kuraba, Yesu akatwereka yuko ngo ashaka kuyanogereza, no kuvuga yuko kuyumvishamwo rwose umutima wayo, kuko nkako muri iki gihe ca Yesu insiguro bari barayahaye zari insiguro nyinshi rwose, kandi insiguro zishingiye ku kuziririza na cane cane. Ntugire ibi. Umuntu iyabaye ahantu umenga ari mu kuziririza gusa, biramutuma atumva akanovera kicabereyeho. Biramutuma atumva akanovera k'ikindi yo kubahuka neza mu rukundo. Yesu kenshi iyo agarutse kuri ayo mabwirizwa, ntagume ku kuziririza ahubwo akagira ati kora iki, tera intambwe, ubaho kindi ntambwe shasha, apana gusa kwirinda. Ibwirizwa ririmwo kwirinda gukora ikintu kibi negatif, ariko kandi ririmwo inguvu zikubwira ziti kora ikindi kintu positif. Abantu duhera kuri horizon yo kuguma twibuza ntugire, haragera igihe ukamenga ntacuri kuratera mw'intambwe mu buzima. Kama kagira ati tera intambwe yindi ahubwo yo gukora. Sinzi ko mwumvise ingene Yesu yabivuze. Mwumvise ingene Yesu atondeka aya majambo akagira ati ngo ndababwiye ivy'ukuri, ijuru rikiriho nta n'akadome nta n'akarongo bizova ku mateka vyose bitaranguwe. Reka simbe aha angende ngaha. Agira ati ngo ariko umviriza neza, uzo yakora akayigisha uyazogigwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Gukora no kwigisha. Ntagize ati ngo uzoyigisha hama akayakora. Mwumvise aho yahereye? Uzoyakora ubwa mbere niko kuyazigama, hanyuma akayigisha afatiye kuri uko kuyarangura, atari ukuyigisha gusa kuyugaranira dans la théorisation, ariko ubwa mbere akayigisha akumva akanovera kari muri teori yayo, azoshobora kuyigisha nk'umuntu ayemera kandi ashobora kuyakwegamwo abandi. Ari naco gituma inyigisho nziza yose dushobora gutanga si iyo tuvuga gutyo, ahubwo niyo twabonye mu buzima bwacu. Inyigisho nziza ya mbere dushobora guha umuntu ni témoignage. Ni inyigisho yacitse gwawe, w'experience wabonye mu buzima, ukumva uti ego. Nuko tudaciye kuri rimwe hama ngo duhana umwanya, duhana amatémoignage. Umwe kumbure kuri rato baragira ko experience, ugasanga hari rindi wundi yagize ko experience, ugasanga burya hari ikintu gitangaje gikomeye cyane kinyegeje mu kurangura amabwirizwa, kuko agushikana ko ibintu vyiza vyinshi. Ibi twumvise rero byavuzwe muri iki gitabo c'amategeko cyo gusubiramwa amategeko, le Deutéronome. Mwumvise ingano Mukama abwira igihugu ciwe ivyiza binyegeje muri ayo mabwirizwa n'amateka. Nawe nyene akayabahagira ati kugira ngo muyarangure, apana kugira ngo mubanze muyigisha, ahubwo mubanze muyarangure. Kuyigishanya neza no kuyarangura. Hari igihe umuntu akwigisha uravye ingene ariko arabaho, na hato kwicarika ati ngo ngaha ndakubwire la teori y'ingene mbaho, mugabo uravye ingene abaho ukabona bikwigisha, ukabona ufasha. Umukama aragace yerekana ivyiza binyegeje muri
ngo muze muyazigame muyarangure, ngo umunsi abandi bumvise ayo mabwirizwa yose bazotangara bayumvise bayabona ingene aranguka. Aha umukama agombye kubwira igihugu ciwe ati bizobagora yuko munyumvisha abandi ngo bano nabo bahinduke abinjira mu gihugu canje batabumvisemo ico gitangaza c'ayo mabwirizwa, kuko ayo mabwirizwa atari ayiwanyu mwenyene, n'amabwirizwa yerekeye umuntu wese. Nivyo nciye kuri mwebwe ubwa mbere kugira ngo ndabagire akarorero abandi bazorabirako baheze nabo binjire muri ubwo bwitonzi, muri ubwo rukundo rwanje. Amabwirizwa iyo tuyagendeye neza dufasha abandi kwegera Imana, dufasha abandi kumva Imana, dufasha abandi kwinjira aho Imana iri. Ikindi mukama yaciye avuga akagira ati ngo mbega hari igihugu gifise Imana iri hafi yacu nk'uko umukama Imana yacu aba hafi yacu iyo tumwambaje. Tugire Kristo. Burya mu bisanzwe umukama burya yama hafi yacu, ari hafi yawe gusumvya uko n'umutima wawe uri muri wewe. Ariko wewe kugira ngo nawe ube hafi y'Imana uca muri iyo nzira y'amabwirizwa. Aha Yezu ngaha mu Karistiya ari hafi yacu, mugabo kugira ngo nawe ube hafi yiwe, uko kutuba hafi kwiwe guhure nuko natwe dushaka kumuba hafi, nuko dusangira umutima wiwe. Ni bimwe nkunze kubabwira nti burya twese turatonda gusangira, mugabo siko tuba dusangiye na Yesu. Hari uba twaye agakate, n'uwundi vy'ukuri kubera gukunda uwo mutima wa Yesu nyegeje mu majambo yiwe, akamari ko arihambira kuyarangura n'urukundo rwiwe, agashobora kuba rero hafi ya Yesu, bagahura rero bakanywana. Amabwirizwa rero ukuba hafi ya Yesu sukuba ubwa mbere mu bisabisho vyinshi, oya, sino kuboneka nk'umuntu avuga ibisabisho vyinshi, oya, ariko nukuba umuntu mu mutima wiwe yihwabira, yitwararika kugomba kurangura ayo majambo 10 y'Imana, agacika ingingo y'ubuzima bwiwe, agacika umutima w'umutima wiwe. Muribuka, tugire Kristo, muribuka Yezu ahuye na wa musore ubuzima bubira muri we, kagira ati nokora iki ngo nshobore gutorana ubuzima budahera. Yezu akamubwira amabwirizwa ngo genda uyakore. Wa musore akamubwira ati mukama, ngo ayo majambo natanguye kuyakora kuva nkiri muto. Umwanditsi w'Inkomezi agaca avuga ati ngo Yezu ngo aramwihweza yumva aramukunze. Hari abantu baba bagomba kugira urukundo mbere umenga bose duiza Yezu, ndamugire ku buryo naho ndahandi mwisengero abone jewe jenyene. Hari abantu bameze gutyo. Hari abantu bahora baza bakambwira bati pati kumenga sindiho kuri wewe, ni uriho mugabo uri mu bandi benshi, ngo yacumu ufata mu bandi benshi, ngo ufataho ko ari jewe na wewe mwisi. Abo jewe sindi Yezu, nibikunda yuko mwese ndabafatira icarimwe. Umwe musa ashobora kubigira uko niwe musa. Igihe rero wewe umenye kugendera muri ayo majambo, bigutuma naho uri mu bantu benshi Yezu kubona muri benshi, akavuga ati wewe hari ahantu tuzinanye, turasangiye umutima. Nayo jewe ngarukiriza hafi nk'umuntu, kumbure nzobona niko nzokugumya mu ciyumviro mu mutima, bizongora ingenda kubona mu bandi benshi, mugabo nzobona kumbure uwo aramukiwe muri uyo mwanya. Ariko Yezu akakumva muri kijya kigwi c'imiliyari zingahe z'abantu, kuko uba hafi yiwe muri ayo majambo. Kandi twese twamadugira tuti Imana itube hafi, Imana itube hafi. Mpora mbona n'ingene turiko turipfurizanya kuremeshwa n'Imana igihe twashikiwe n'ivyago, ngo Imana ikube hafi. Nta bundi buryo bw'uko Imana ituba hafi, nuko tuba hafi y'umutima wayo
unyegeje muri ajya amajambo 10 y'Imana. Mu gusozera umukama akagira ati ngo hari igihugu gifise amabwirizwa n'amateka atunganye nk'aya mbashikirije uyu munsi. Ubutungane bunyegeje ni muri ajya amajambo, ku buryo n'ayandi majambo yose nako ayandi mabwirizwa yose atunganywa mu isi. Mu bihugu hari igihe tuvuga tuti amategeko yose ategerezwa gutogwa asokoroka ava mu cyo twita ibwirizwa shingiro. Mugabo amabwirizwa shingiro yose y'ibihugu yategerezwa kugira na irindi bwirizwa shingiro ajya amajambo 10 y'Imana. Ajya amajambo 10 y'Imana. Kuko niyarimwo ubutungane, nibwo butungane bushitse buha iteka umuntu wese imbere y'Imana no muri ubu buzima. Dufashanye kuyazigama, tugerageze kuyazigama ngo ubutungane bw'Imana buhorane natwe, buhore muri twebwe. Amen.